Arsenal cyangwa se Arsenal de Gunners bigaragara ngo bo bakoze fopa mu rugendo rwabo rwa match 8 batazi gutsinda igitsindo mu izamu ryabo. Kwa gatandatu saa 8:30 nyuma y'iminota 36 gusa Agasole Ballard ku pass ya Lordi Mukiele wa Sunderland abona igitsindo mu izamu rya David Laya na defense ya Selebana Magalhaes. Nyuma ya match 8 equipe yitwa Arsenal de Gunners atamune ibona mu gitsindo. Baza ko gomerwa na Bukayo Saka ariko kandi ku munota 74 Sosthene mu gitsindo batangura kwizera intsinzi ya Arsenal ariko ku munota 94 Brian Broby tereka mu gitsindo cya kabiri Arsenal ikora fopa ikuri nota rimwe kwa Sunderland 2 ku bindi. Nyuma ya match 8 afili umugabo yitwa Michael Arteta yaba ibyo kunganya byo gutsinda tana kimaze. Umugabo yitwa Michael Arteta yahuye na challenge ikomeye cyane. Ekipe yitwa Sunderland n'igipimo c'ama ekipe makuru mu gihugu c'Ubwongereza. Ni ekipe y'umugabo yitwa Regis Robry mu Faransa yayiduganye yikuye muri deuxième division baca baragumana. Uno munsi ubona ngo ivyo akinisha abakinyi biwe byose barabitahura, tutitaye kuvuga ngo Sunderland ni ekipe ifise izina ringana gute imbere ya Arsenal muri kano kanya ko rivuye muri deuxième division. Ivyo muri Premier League turazi ko bidakonta. Afise ekipe ikina muri defense y'aba defenseur batanu, noneho akaba afise mediane y'abantu bagera kuri banakata ku musoro umwe yitwa Wilson Isidore. Ekipe iri fort défensivement, iri fort offensivement même. Bakudefendera rimwe bakwatakira rimwe, nta mu defenseur nta mwataka ku mugabo yitwa Regis Robry. Kuko uravye uno musore yatsinze igitsindo yitwa Daniel Bayard, abari kumwe na Lordi Mukiele, abari kumwe na Rusalele Gertrude, abari kumwe na Mandava, abari kumwe n'uwitwa Trey Hume. Waraba umugabo yitwa Lordi Mukiele tumuzi nka nimero 2, waraba Rusalele Gertrude tumuzi nka nimero 2, waraba Daniel Mandava tumuzi nka nimero 3. Kano gasore ka Trey Hume gashobora kuri kuba muri defense à 3 agakinira ubamfu. Kano gasore ka Trey Hume ashobora kuba ariko baduganye bavuye muri deuxième division. Mugabo no munsi yamaze kumvisha Lordi Mukiele ngo uri nimero 2 ariko ndakwizeye yuko nankirira muri Axe bigakunda canke ibubamfu iburyo cyane Rutsahari niwe ariko akoreshwa ibubamfu. Akaba abangabanganywe n'umugabo witwa Daniel Bayard, abasore bafise taye, abasore bafise physique, abasore banyaruka, abasore bafise precision. Ubona ngo ibintu byose mwokina udafise umwataka ahiye kiragoye yuko ubona igitsindo mu igori rya ekipe yitwa Sunderland. Nivyo iramaze gutakaza ariko nayo mu ekipe makuru imaze kwa gutsinda ekipe yitwa Chelsea de Blues bitsindo bigera kuri 2-1. Imaze kunaniza ekipe yitwa Arsenal ariko Manchester United yarayitsinze 2-0. Sinzi niba nibuka neza ko amaze guhura na Liverpool. Mugabo no munsi ugiye kuraba hagati mu kibuga bafise imari, bafise umuvinyu, bafise umugabo witwa Granit Xhaka yabaye kapitene wa Arsenal, ari mu mediateur mwiza. Baza gutandukana na Arsenal kubera ikibazo ca discipline. Role ya double Cassere we na Thomas Partey. Role ya double Cassere na Thomas Partey vyatumye tumenya ngo Arsenal iratunze umwana yitwa Martin Odegaard. Noneho avamwe aja muri ekipe yitwa Bayer Leverkusen. Iyo mugabo yitwa Xabi Alonso yagizemo uruhara rukomeye cyane kugira ngo batware igikombe badatsinzwe. Uno munsi yagarutse asanga ekipe yitwa Sunderland iduze irashika bamwubakirako niwe mu mediateur no munsi we n'umwana yitwa Noah Sadiki. Umwana w'umukongo bane imyaka 20. Nivo Premier League bakubwira ngo kuva champion itangura aho tugeze no munsi abakinyi bamaze kwiruka ibirometero byinshi mu kibuga n'umugabo yitwa Noah Sadiki ukongera ko kapitene Granit Xhaka. Waza ukaraba umugabo yitwa Enzorofe na Traore bakikuje umugabo yitwa Xhaka na Sadiki. Traore nta muntu amushidikanyako, experience igenda Premier League arayize, yarabaye kwa Aston Villa, yarabaye muri Ajax d'Amsterdam ndetse n'ahandi hagiye atandukanye. Uno munsi abasaba gukina defense mugabo amayeri menshi ari ikintu cyitwa contre attaque. Bafise n'umwana w'umukongomana nyaruka bagaca bagira umusore yitwa Wilson Isidore umwataka kiri muto kandi
anyaruka agonga azi gutera mu igori. Arsenal yagowe na ekipe yitwa Sunderland, ariko Arsenal n'ubundi je banyeretse urukino ndavuga ngo iyi ekipe yitwa Arsenal ntahiraja, ahubwo ekipe yohura na Arsenal ititeguye idafise uburyo ihagazemo bari strong, yo bihuye n'uruvuye gusenya. Ekipe yitwa Arsenal yakinye itagira nimero 9 novuga ngo ari capable kuza kugonga, kuko turazi ngo yakinije Mikel Merino n'umukumusaba ngo reka dukine hanyuma uze kuvumba agatsindo bibaye ngombwa. Wabona ko kenshi Arteta n'umugabo azwi izina rya Imbere kubera ko eze physiquement wakomeye ashobora kuja kugongana n'abasore, aho kandi umupira akawukina ugasanga umugabo azwi izina rya Merino niwe yagarutse kugira ngo iyo mipira iri reception ashobore kuba yoyitanga. Bien sûr na agenda dugira aho nyene wa ruangirije bwana Landry. Sinemeza ko Arsenal kudatsinda ino match ari ikintu coca kivuga ngo twiteze Arsenal n'ubundi giye kubirinduka nkuko vyamye ku Nzova, ariko nibirinduka tuzobironderera ahandi. Mugabo no munsi dufise Arsenal réellement umuntu araba umupira w'umunyamupira itandukanye na Arsenal twadufise mu myaka 2 itatieze. Dufise Arsenal capable yo gutsinda umu adversaire wari we wese peu importe kwangana. Uno munsi kumva ko Arsenal yananiwe gukura amanota 3 ku kibuga ca equipe ya Sunderland, ni nkuko City zoja ikaba yona kubitwa ikabura n'iryo rimwe, ni nkuko Liverpool yojayo, ni nkuko Chelsea, ni nkuko equipe ari Chelsea ni bayinyoye. Chelsea bari Sunderland yatsinze Chelsea ku kanyuma ibitsindo 2-1. Uno munsi dufatiye equipe ya Sunderland mu nkino 11 ifise defete 2 gusa. 11 journées za Premier League batsinze match zitanu banganya zine batsindwa 2. Mugo batsinzwe harimo urukino baheruka gutsindwa imbere ya equipe yitwa Manchester United. Dufashe muri match bitwa ko bakinye Sunderland za Premier League. Erega Sunderland urabe nk'ama equipe yitwa ko akomeye yananije, yanakuye kwa 3. Yaratsinze equipe yitwa Nottingham Forest, iratsinze equipe yitwa Chelsea, none hinakuye n'inota rimwe kuri equipe twita ko ari equipe itebwa mu gihugu cy'Ubwongereza muri kano kandi. Dufate kuva Premier League itangura kuva kuri journée ya mbere. Muhira inkino bitwa ko bakiniye kuri Stade of Light. Batsindiye West Ham kuri journée ya mbere 3-0. Journée ya kabiri bace batsindwa na Burnley muga bari basoze bari bagiye Turf Moor Stadium. Journée ya gatatu baca bagaruka mu rugo bahatsindira Brentford 2-1. Journée ya kane barasohoka baja kwa Crystal bagira usako wundi. Journée ya gatanu baragaruka bakira Aston Villa kimwe ku kindi, baca barasohoka. Journée ya gatandatu baja kwa Nottingham Forest mu ishamba ritukura The City Ground baca batsindira igitsindo kimwe, bongera basohoka kwa Manchester United batsindigwayo, baca bagaruka mu rugo bakira Wolves barayitsinda, baca baja kwa Chelsea Stamford Bridge batora ya 3, bagaruka mu rugo bahanganiriza na Everton, basubiye mu rugo banganje na equipe yitwa Arsenal. Dufashe match ya Arsenal, match ya Sunderland, match ya Wolverhampton Wanderers, tugafata match ya Brentford, ukongera ko match ya West Ham, equipe ya Sunderland ntizi gutsindirwa muri kuva Premier League itangura. Muri match zibiri bitwa ko batakaje batsinzwe na Manchester United batsindwa na Burnley, izo match zose bazitsindiwe hanze. Niburi buri resultat mbi kuri Sunderland muhira nukunganya, bivuze ngo ni kibuga kigoye gukura kamanota. Haronde gukora kibuga kigoye gukura kamanota ni na equipe bien sûr dufashe uburyo equipe zito ko ziduze tegezwa kwitegura, yiteguye nka equipe itaje kumentera ikibanza ahubwo yiteguye kuza kuba naronga na Big Four. Just notanga ibi bavuga ngo eske Sunderland yo bari surprise dorane dufata bakinyaro Chris n'urugero yitwa ko yaduganye equipe nizi nifise uko birakonta. Uvuze Sunderland muri Premier League c'est pas n'importe quelle équipe. Wibuka umwaka ikorwa ko yakoro service ba Germain Defoe. Germain Defoe mu makiri bari experimenté muri Premier League twame muri za Tottenham Hotspur n'ahandi. Arsenal batanze buri kimwe cyose kugira ngo batsinde no match mugabo ugiye kuraba erere nto yabaye ku gitsindo cha Brian Brobby. Habaye urukino nabi gato cyane kuri Gabriel Magalhaes tuzi karumwe mu bagabo bakomeye mu bijanye no kuganya madiwere mugabo Brian Brobby rumurusha kuganya diwe rukubita kude ya kirikare none umunyegori yitwa David Ranyuma y'amasevu yari yakoze asoka nabi atabonye ko umugabo yitwa Gabriel Magalhaes yarase diwere yiwe. Rero ahanaje no rangiza mvuga ngo ni Arsenal basigaye batwereka nka equipe italasha ngo nuko imvune zabaye nyinshi bafise effective yiteguye. Ni Arsenal bari motive runo rukino batakaje no manota no mu itangazamakuru ukabona uhereye ku mugabo yitwa Gabriel Magalhaes ukabona ngo barabaye action bakinye. Basi hari erere hari equipe Arsenal igitsindwa ngo nuko itamenye Premier League cyangwa ngo ni bimwe ngo ubona abantu bose barabitahuye ngo ni bimwe twamenyereye ngo Arsenal ngo yamitakaza match nemeza ko City nubwo bagize ya demonstration imbere ya Liverpool
n'ubu ibiharuro vyerekana ko Arsenal ari nziza kuri Man City. hari Ikintu conyene erere cotuma Arsenal imukora City ibatera k'igituti ikabayo nabatwara igikombe nuko tout simplement hashobora kuba hari ibihe rero tucitezemo Arsenal byo gukonvenka, kuko nk'iriya match batsinzwe na Liverpool urabona ngo ni match batsinzwe vy'ukuri barafatiranyijwe, ukavuga ngo ari amanota Arsenal yabuze gute. Mugabo no munsi Arsenal bagaragara nka equipe yiteguriye kwinjija igikombe ca English Premier League wa. hari erere imukora ikakuviramwe akarambaraye. batsinzwe igitsindo kuri ere defensive n'ubundi y'umugabo witwa Gabriel Magalhaes, igitsindo ca mbere c'umugabo witwa Daniel Bayard, noneho nikigira kabiri baje kugitsindwa kuri erere nyene ya Gabriel Magalhaes na Sosthene uvuga ngo inopine mbi cyane y'umugabo yitwa David Raya. Ariko David Raya nta yindi option yarasigaranye, we yari yamaze kubona ngo ubwo ndiko ndasohoka yamaze kungurisha Gabriel Magalhaes, igisigaye nuko nsohoka nimba baro duhurirana ndayipangurure dutahuriranye cinjire. Ariko batsinda igitsindo bempoje urukino ekipe yitwa Arsenal gwitwa kuzibira. Arsenal iratembereza umupira, nabonye umugabo burya abantu muvuga bawinga biburyo kwizi hasigaye Saka abandi barakurikira. Saka yakinye urukino ruteye ubwo imbere y'umugabo witwa Reinhard Mandava, bakamuhurira ko n'umugabo witwa Rutsahari Gertruda, mugabo kabona ngo ni Saka ari capable kumva ngo aho tudafise umwataka yinjira kubandana n'abadefenseur, jewe ndavyikorera nta ballon subiza inyuma ndinjira muri Silva de Reparation tugwane mugabo bumve ko bariko bararonka challenge. Ariko equipe yitwa Sunderland bo bari sude bakomeye impande zose physique, abasore bose bameze neza, bagaca bagira rero umugabo witwa Granit Xhaka ategeka ivyo bagomba gukina. Arsenal Saka yaje kubagomba igitsinda kuri pass ya Merino contre attaque, abagomboye nabo bwabo batsinzwe igitsindo kigira kabiri na Leandro Trossard. Igitsindo Saka yabagomboye yari kosa ry'umukinyo hagati yarakoze Dikanesa mu papura baro itereka kwa Eza iteka kwa Merino acatanga assist nziza kuri Saka. Saka yateye angre ferme vya bintu ubona vuga ngo iki gipira ndagiteye sinzi ko gitumbera mu igori kubera n'ubundi twabuze uko tugira, reka mve guteramwe ni gitumbera mu igori cinjira. Igitsindo kigira kabiri catsinzwe n'umugabo witwa Leandro Trossard yabaye erere ya markage isegonde rimwe Jano wa Sadiki. Trossard aramuhindukiza atera mu igori, mugabo bigaragara ngo Trossard yanakinye urukino gwiza wanashaka, ariko bari bamubwiye ngo we Leandro Trossard comme si atanga uvufise zo gusekana plus jamais kwinjira muri surface ntibikunda. Ariko Arsenal wumve ngo bari motive, uraraba urukino Declan Rice ariko arakina mu kibuga, uraraba urukino umugabo yitwa Gabriel Magalhaes na Saliba, ukaraba Timba, ukaraba Zubimendi, ukavuga ngo ino ekipe ikintu conyene kigiye guca igomba kuzotanga challenge ku ekipe akomako. Ikintu kigiye guca urubanza nta muntu numwe yobura kugira amakenga, kuko iyo wewe muri weekend benshi bari biteze ko Arsenal igomba gucreate écart hagati yo na Liverpool cyangwa hagati yo na Man City ikiyongera. Mugabo Man City yabiprofitiyemo ironka 3, Arsenal yeje gutakaza 2. Bivuze ngo uno musazwe kiwe cy'amanota 4 yari 6, uvuga ngo zari matches 2 kuri Man City. Kandi no musugiye kuraba calendrier equipe ya Arsenal urasanga ari calendrier un peu compliqué même mu mahiganwa yose, ariko uno musi jewe sinjumva ko Arsenal yotora 3 kwa Chelsea yoba bibaye inkuru. Sinjumva ko iyi equipe ya Arsenal itoya 3 kuri Bayern yoba bibaye inkuru yatari, ni nkuko uno musi na Bayern nayo yatora kwa Arsenal ukabona ngo ni gipimo cha equipe nzima. Sino compare ibiharuro vya Arsenal n'ivya Man City, usivye ko Man City tuzembre baratwiretse muri no myaka yeze kari beza, mugabo uno musi ibiharuro vyerekana ntitushobora kugaruka muri ya ere yo kwitega ngo equipe Arsenal ukungaye kwa na Sunderland ni bimwe mvuga ngo championa ni ndende kandi igira ibihe vyayo byinshi bigenda birahindagurika. Ikintu caje kunyereka ni gusaba kwitegura peut-être no kwamana dusha, kuko nguno musi dufata karuriro Arsenal batsinze Chelsea, wori Man City ugashitakaza imbere ya Leeds United, wocu bisigura gute? Nukwemera ko tusembe equipe mbi cyane equipe abantu batite zirashoboka kukunaniza, mugabo jewe nevari wa misi yose urugero rwawe cyo ugomba gutanga rungana gute. Ikintu cananyeretse gwego rw'abasore ba Arsenal, umugabo witwa Julian Timber yakorewe ikosa hagati mu kibuga ryamu permeta kumva ngo yosohoka mu kibuga, mwabaganga arabwira ati nshira ko bandage. Ino equipe tugomba kugwana kugera ku kanyuma ko ndabona ngo bariko batanga inguvu ziteye bwo buraraba solidarité iri mu bakinyi ba Arsenal. Absence ya Gyökeres yagaragaye cyane, kuko Merino yariko aratinya kwa front aba defenseur, wanashaka na Imbere cieze ku rukino rwa Sunderland ntiyari muri version yiwe. Erega match zose we nuzo muri version yawe. Hariho match uja ku kibuga kikakwangirwa avuga ngo hano rero ivyo kintu mpira ndabivye ngiye kurondera intsinzi.
nivyo bibaye kuri Arsenal kuko kudoshapo ku mugabo yitwa Michael Arteta ari abantu ba Breminze remplacement yakoze mu minota ya nyuma y'urukino afise 2-1 asoye umugabo yitwa Imbere azana Christian Mosquera azana Mosquera nkaca niyumvira iyo ntagomba guico gitsindo yitwa ko yazanye umukinnyi ari offensive cyangwa yagumije Imbere twari kwiyumvira abantu ntibari kwiyumvira ko umugabo atazi kujera donc il a fait ikintu cyose gishoboka kugira ngo abanza ronka insinzi bigoranye kuri abitsindo 2 iyo byavuye nyuma yo kuronka iyo nsinzi bongera iminota ari yari iminota 7 yari 9 bongera 9 mu gice ca mbere bongera 7 mu gice ca kabiri iminota 7 kugira ngo ayijere yemera kongeza mu defenseur kuko yategezwa kumufasha kuganya bien sûr Diwere kuko aba basore ba equipe ya Sunderland bariko baratera imipira myinshi ukabona ngo ni nabarebare bayito uravye Brobinge nangana n'abasore bari physiquement n'abasore baganya amadiwe bibaye ngombwa bakina ubona ko nabiyo fresher bien sûr no bakompara na Arsenal mugabo Sunderland bakora tuwereka version muri version ya equipe nkuru bashobora no kugusaba ingufu kugira ngo batsinde gusumba ngizuba watanze imbere ya Liverpool kuri Arsenal nuko vyagenze bibiri kubindi banganya na equipe yitwa Sunderland ku munsi wa 11 wa championnat y'Abongereza English Premier League saa 3 minota